navyakiriye neza cyane gose ahubwo niyo mwahura muzomubwira ze bamushimira bamuhagashimwe nuko ariko kiyari ni kintu n'umugabo yarashoboye kuvuga imbere y'umukuru w'igihugu twese nganye turizi hariho ibintu byinshi udashobora kuvuga imbere y'umukuru w'igihugu n'umwanya bari bamuhaye ntiwari kuvuga ivyo wonye wari gutwenza nk'iki cyategeza kuba le 31 décembre cyoco kuri bonane abantu benshi bari barabonye amasanamu twamaze guheza vyose hari asigaye gusa ko tuvuza mwarishe vyose twari twahejije n'abakozi bose bagera 100 bari hajyanye bose bari bashitse urumva ngaho baragahombo gakomeye cyane gose nabonye nabo ama sponsor abo twakoranye babayibonye yuko twitanze yuko byose twabikoze nkuko twari twavyemeye ko turasinya kontra natwe barabitahuye yego be iyo bibaye murasubiza inoti cyangwa murafisigera mu biheza nyene aramyable nyene ikintu jewe cyama kindeseva imisi yose ni discipline mu baririmbyi bacu no kuri ico kintu kirambabaza cyane gose ti bose mugabo antwa nka 80% iyo ngorane barayifise nibaza yuko none munsi nimba tudashika aho dushaka gushika twese ifo yuko tuba discipline ico kintu namanda kivuga nzokwama ndakivuga imisi yose turavye ngaha gihugu kibanyi donc barakurikiza protocole bagakurikiza ivyo baba babwiye byose niyo mpamvu no musi ubona umengo bari ko baraturushana no muziki alors que twe dufite talent kubarusha urumva ngaho onye ifo yuko twisubirako ni Napole turavye umurindi yari ariko gufasha abaririmbe tubona ko yagabanije mu misezeho warigeze no kuvuga ati juste janema umenga ibi bintu ngomba kubironkamo amahera kumba ari gufasha mbona umenga none biheba singeneye kumenya icyatumye itabiheba habo nkeneye kumenya icyatumye uvuga ati apariye kuvuga ngo nabaye indiscipline canke ibiki nike kintu uvuga ati harageze harumva ko kikurengeye ikintu kima gusa ni utorinda uvuga muri rimvyi apa ivyo vy'ibiteramo kubera gufasha muri rimvyi simaka aronka ibiteramo uravuga ati ibi bintu ngoma nabihagarika urakere mu higa ryosha urubanza abantu bagatwega imbavu zigashuha urakere mu moderate yaryosha ibirori akagukorera urubanza nibagirwa abatumire bagataha biyongeye iminsi yo kubaho nuhangayike rondera the first comedian umumoderate yabica bigacika mu mamanza haba iz'ubugeni mariage izo gukwa dot gutwikurura n'izindi mbazo zitandukanye zaba iz'amashyirahamwe cyangwa abantu ku giti cyabo wifuza nawe urubanza rw'amateka ntiwitinye ibiciro ntibivuna rondera the first comedian kuri nimero za telefone zikurikira guteranya amajana 257 61 98 53 25 ni nazo za WhatsApp. Mwaragize imanza mugabo sizi mwararonse abaryoshya imanza mugabo si the first comedian. You the best. Hello boys and girls, in Israel commissioners kokudia. Hello bro, what is juste like a dreamer from our side a black man edition black. Ukabri kumuna Babylon. Bendo kamera mwita Ivan. Ukabri kumuna Babylon mgati Babylon Hoshi. Ukabri kumuna Rastaman mubgirati Tech 5 kokudia handi. Uyu mukubito no muhushuro. Bamwita Busy Mara Paulin. Benshi bamuzi kwizera za DJ Paulin kokudia handi. Yakoze vyinshi. Ndabwira ko turi mu kibanza ciza bayita Le Cristal. Hamwe mu nzu mu butambiro tuza kuryohererwamwo benshi barahazi abahazi barahazi batarahamenya naho ningaho kuri boulevard na cyane impande ya T2000 kwa kundi ahandi ndabira ko vyamaze kuzana indi poem idasanzwe ndakora musapole sizi kuza ko ni hands oya waviza neza cyane bose ndakora mukije nanje asante sana ndagura ati mwaka mpya twese ndakwifurije azi 3 nje ndakwifurije zine iza iyo kare ni yaga Paulin ndayikubwira urayimbwira numusazi imisi yose yo turi kumwe yambaye amamark kagakoko umukozi asiga ko ahejeje kumesa ni hatari bari bagiye bakorako bariko biza ku nguvu zidasanzwe Paulin tukuma twinjira mu kiganiro nyezina umwaka wa 2021 uraheze dutangura 2022 mwebwe nk'aba evenementiel musanzwe mufise Cristal events bazo tubwire nike mwishimira mbega umwaka wa 2021 ku bwanyu nk'abategura ibiteramo musanzwe mutanga umunezero mwawakiriye gute murabize neza ko umwaka uheze hariho ibitaramo byinshi twari twateguye mugabo tutashoboye gukora kubera kiza cya coronavirus mugabo twizere yuko umwaka utanguye
tuzoyibandanya ivyo tutakoze l'année passée. Ivyo mutakoze l'année passée ni na Paulin twari tumumenyereye ategura ama evenement atandukanye twarabonye izasuye kuresisa naho twari mu bihe bigoye twarabonye ingozi ngene abantu buzuye kuri Belvedere turabona na bimwe mu biteramo bitashoboye kuba harimo ni cya Chameleone kuri itariki ya mbere ukwezi kwa mbere mu mwaka 2022 basi tubwire sindakubaza ingene mwavyakiriye hajya mbega ugerageje gukontabiliza mu mwaka weze murabona ko ari ikintu kinini mwaho umwaka weze twarahomvye cyane gose burya muri biteramo byacu dukora nk'ivyo Crystal event ikoresha ni dukoresha abantu benshi cyane gose n'amafamiye menshi urumva tuba tugaburiye n'ibiki byose urumva nagahombo gakomeye uravye no mu makori tuba turi ha muri leta n'ibiki byose urumva nagahombo kanini cyane gose yego bihora biba nagahombo kanini ndakene kumenya mbega kenshi na kenshi kwanza iyi nibaza ko ari experience ronse warumaze gutegura ibitaramo vyinshi bari bimaze gushika ugasanga wateguye igitaramo ugasanga kirafuye ku munota wanyu n'ubwa mbere kandi twizere ko bwo bwa nyuma ni kiyigwa nkuko bivuze ni kiyigwa twizere ko bizogenda neza mu misirikiri imbere yego twizere ko bizogenda neza Paulin benshi na kenshi turabona yuko muba mwashizemo amahera menshi muba mwanafashijwe ama sponsor atandukanye mbega aba sponsors yo bishitse ugasanga ivyo barihiye kugira bigire visibility mu giteramo cyanyu icyo giteramo ntikibe bihora bigenda gute Juste gare nkuko bivuze kare watanguye kuri representer Crystal event abantu benshi baraze neza ko ari societe sinovuga ntonya irakomeye cyane ko uravye ivyo imaze kuorganiza sibike kandi twifuza kurengana hajya anya donc abo dukorana nk'ama sponsor bobo barababara nkuko natwe tuba twakoranye n'aba collaborateur Umusani tuba twakoranye nabo barabibona ko atari amakosa yanje gusa ubwa mbere dukoranye nabo tutari bwakorana nabo ari ubwa mbere barabizi neza ko bagiye kudukorana kugira ngo babazi ivyo tumaze gukora twebwe yuko biba bikomeye ko abantu bavyitabira sasa bibishitse igiteramo kikaba annulé barabibona neza ko atari amakosa yacu kandi tuba twakoze vyose nk'iki cyategeza kuba le 31 décembre cyoco kuri bonane abantu benshi bari barabonye amasanamu twamaze guheza vyose hari yasikiye gusa ko tuvuza mwarishe vyose twari twahejije n'abakozi bose bagera 100 bari hajyanye bose bari bashitse urumva ngahonye baragahombo gakomeye cyane gose nabonye nabo ama sponsor abo twakoranye babayibonye yuko twitanze yuko byose twabikoze nkuko twari twavyemeye ko turasinya contrat natwe barabitahuye yego be iyo bibaye murasubiza inoti cyangwa murafise ingere mu biheza nyene aramiable nyene turafise uko twabihejeje kandi no bashimira cyane gose ngashatse kuvuga nka Brarodi barashoboye kuntahura barashoboye guparticipa mu maperte y'ibintu byinshi twagize urumva ngaho ndabashimiye cyane gose yego urabashimiye cyane turafise namakuru aravuga ko ijya Paris people yoba habayemo agahombo karenga miliyoni 25 amakuru ariyo gapole sino uvuga ngo nayo mugabo arababaye wonye n'ukuri yego arababayo yego uri mu nararibonye nibaza ko afise experience idasanzwe kandi ibitaramo vyama bigira ama réussite uratandukanye cyane n'umupeta gitangura cyamaze imyaka 2 3 canke 4 hari challenges nk'umuntu ari kuri rya gwego apa yibi bitaramo bitariko biraba muhora nazo twamadura navyo cyane gose cyane kandi birababaje ngahanye hari igihe umuntu ashobora kudecida ati uyu muntu ni muhagarika igiteramo ciwe ngo usanga abandi barabikurikiye kubera ziranye n'abategetsi canke kubera untamushize muri ico giteramo cyangwa ugasanga harimo n'ibintu by'amajalousie menshi cyane gose ntibabona muri iyo ntumbero buri kurabikoramwe wewe yo kwerekana image nziza ku gihugu yo gutanga akazi yo gukuriha amakori urabona abo bantu usanga ari nk'umuntu umwe canke babiri gusa badesize konona igitaramo cyawe kandi ugasanga hariho abategetsi bamukurikiye ugasanga barashatse kubikurikirana yego cyangwa kubihagarika iyo bicitse bica bigenda aho onye de toute façon
ifoko nawe nyine uba witeguye ugashobora kwijustifia ukaba ufise nawe abo usigurira uti uyu muntu nibona ko ashaka konona izina ry'umuntu canke nakare ubunye bisigaye vyoroshe n'amategeko yarasohotse bizohanwa umva bajya bose bazobandanye ubu ni sawa ubu ni sawa ubutungane burahari ku munsi mu ndwi yahera hari ku munsi wa gatanu niho twashoboye kubona na cyane kuri stade Sebarunda hari umwe mu bakomedie Mutima le Comédien arashikirije ijambo yari ko arakina ibikino vyiwe arashikiriza akabarabaro aba artiste muri rusanga ba evenementiel eka abantu bose bakora mu ibintu bijanye na mufise kubona ibiteramo bitari ko biraba n'abarivyi benshi bamaze kuronka ama opportunité yo kuvuga yo gushikigira ijambo bashikirije umukuru w'igihugu n'abantu basanzwe benshi ni n'abantu benshi bo muri ino entertainment bamaze kuronka karyo kubwawe rijya jambo ryo gusabira ibiteramo bisubire kugaruka amakaoke amabwati yugurure Mutima yavuze wavyakirego navyakiriye neza cyane gose ahubwo niyo mwahura muzomubwira ze bamushimira bamuhagashimwe n'ukuri ko kiyari ni kintu n'umugabo yarashoboye kuvuga imbere y'umukuru w'igihugu twese nganye turizi hariho ibintu byinshi udashobora kuvuga imbere y'umukuru w'igihugu n'umwanya bari bamuhaye ntibari kuvuga ivyo wonye wari ugutwenza mugabo yarashoboye kuvuga ati ndafise umwanya muto reka ndawukoreshe ku bintu bikenewe donc ya message ahereje Sebarundi yagize neza cyane gose kandi mwarabonye neza yuko yanatwishuye hajya ntiyishuye Mutima wenyene yaratwishuye twese yuko agiye kuvyiga yuko mu misiza twizere ko mu misiza tugiye gusubira gukora akazi kacu nkuko bimeze sijya mbere bibaye nibuka ko umunsi wa nyuma Crystal yugurura hari tariki menga le 31 septembre juillet 2021 hari aciye 6 mois mutariko murakora nkuko twashoboye kwibona ku mbuga ngurukana bumenyi mbega kubwa DJ Paul urabona ko ari ikintu igihugu kibuze mu gihe ibiteramo n'imyidagaduro amakaoke n'ibindi bitari ko biraba mu gihugu sinzi ko twese tuvyakira kumwe mbwa nkatwe turi muri ako kazi turabibona cyane gose iyo ahantu umuntu ashoboye kwidagadura uko ashaka agashikana amasaha akuze gushika mu gatondo ni ikintu cyerekana ko muri ico gihugu hariho security umukuru w'igihugu yamabivuga n'abaturongoye bamabivuga yuko mu gihugu hari umutekano kandi twe dukora mu ijoro turabibona umutekano urahari donc iyo batubujije gukora ako kazi no kuvuga yuko ntituba turavuga bimwe twe tuvuga ko umutekano hari amapre bakatwereka yuko udahari tubira ngo twugara ibintu nk'ivyo onye sindavyanse ivyerekeye na covid byari bihari twaratanze ama proposition yo kuvuga nyine tugiye kugwanya covid yuko ukuntu tuzokora twisunze donc ibijanye na covid vyose mbwa mwarabonye ko byafashe umwanya munini kugira ngo bashobore kutwemerera kandi turabashimira ko barashoboye kutwemera no kugurura amabar mugabo twabasaba yuko n'ivyo bindi bo vyugurura ivyerekeye ama concert ivyerekeye ama karaoke ivyerekeye ama boîte de nuit ego abanashoboye kwidagadura nkuko bashaka sama yararyoshe twarashoboye gukora igitaramo kimwe mugabo icya kabiri mwarabonye cyo mu kwezi k'umunani cyarabaye annulé kubera nyene vya covid mugabo nkuko nakubwiye uyu mwaka turashusha ngira suri inyuma gatonya kuko cyo noba nibagiye kandi burya nkatwe tworganiza ama evenement ikintu cyatubaje cyane gose twese nuko leta yatubwira yuko ivyerekeye na covid aco bituma turakora ibiteramo n'ibiki vyose mugabo ibindi twabona biguma biba organize ibindi byose bikaguma biba organize sauf ivyacu ama match uravye yaraba uravye nkanje turaparticipa mu ma evenement menshi ama flambeau de la paix ugasanga ibintu vyose ibintu bikoranya abantu benshi ama mosquée ama église ama soko bya vyose byabandanye bikora nkukumengo donc iyo covid twayibagiye or twebwe bacha barafata dushira ruhande baratwibagira ico nyishara tubaje cyane gose yego cyarababaje nizere ko Sebarundi ubutumwa buzomushikira biko biza kuvuga dasanzwe turamaze kubona amicale des musiciens abanyamuziki baragiye hamwe kugira bagire baharanira inyungu zabo bari hamwe football hariho FFB ping pong uko nyene n'abandi iyo abantu bamanze kurenga babiri cyangwa batatu barashingishira hamwe ndazi no ngaho kazi wawe ushobora gusanga barashize nk'agasendika niyo tubasendika basi be na association yo gufashanya mu gihe umwe agize ikibazo
habuze kugira ngo aba evenementiel mwese muje hamwe mushobore kugira ahantu muhurira kugira ngo muje gusabira ijambo hamwe. Twaramaze gukora koperative kuko wasanga muri akazi kacu buryo ugiye kuraba no mu mategeko kenshi baratubwiye bati iki gisunze evenementiel nta na kimwe kirimo nta na hamwe vyanditse. Urumva ubu twashoboye gukora koperative turashaka kuzo propose ibintu bimwe donc tuzore twishikira twenyene ko kera wasanga hagiye umuntu umwe ugasanga Crystal Event iragiye iwe yonyene na Creative igiye yonyene ugasanga bamwe kiro mwagenda ugati kiwe ngabo ubunye tuzogenda turishira hamwe rikomeye kugira bashobore kutwumva. Twarabonye inama ya mbere mwagize mwari kumwe mwese hamwe narabonye amazina menshi ngahi Bujumbura twarabonye bakigingi twarabonye barasko nabandi menshi cyane uratubwiye ko cooperative yamaze kuboneka ariko dusaza tumenyere hagati yanyu nyene hari igihe ushobora gusanga vyarabaye na resama izina ry'iwanyu ry'igiteramo cy'iwanyu rija gukoreshwa ingozi nyene Est-ce tuvuge ko ari burya bumwe ko buhari canke naho nizi nyungu nyene mwibaza ko ingufu zanyu zizoba zigarukira nkuko yavuze muri amicale des musiciens hamwe n'iyo association yacu tuzokwama dukorana ni kugira ngo dukeburane aho nk'icyo kintu kibaye ubicisha muri association nyene muri cooperative mukaca mubivugana nawe bakaja kubwira ati ibi bintu wakoze sivyo cyangwa uyu unye iyi tariki yihindura kubera uyu unye yari yamaze kuyisaba ari amategeko menshi cyane gose twashizemo twizereye ko vuba tuzoyasohora. Nina DJ Paulin ugiye kuraba usanzwe mu DJ ukongera ukaba umu entrepreneur mzee ufise uko nari mingi sana. Nashimira Imana. Ku munsi wawe w'Imana harabaye amatora ya Mikali Demission du Burundi kubwawe yakire gute aje amatora muyiteze kwiki vyavuye navuga ko Bright n'umuntu akunda umuziki bye byanshimishije cyane ndashaka ndagufelicite cyane gose ndazi yuko ibi bintu bikoze mu gikinini ndazi kuzohindura mu bintu byinshi kandi nivyo tugusavye nico abantu bose bagutoreye duhindurire ibiri muri Amicale des Musiciens abihindure. Paulin umaze kuduza amazina menshi twarabonye abantu nka Vanyais ari ubatweretse turabona nka ba Maili ari ubatweretse turabona amaririmbyi benshi wafashije haba mu gutanga indirimbo nka za Doda ba Mbida turabaha ingufu ba B-Face n'abandi benshi cyane. Nike kintu gituma Paulin atavirira no muziki w'u Burundi? Nurukundo rw'igihugu cyanje nurukundo rw'umuziki yego. Abaririmbyi benshi bahurufasha ubu bagiye gukora ukugwabo ntimugikorana cyane ubu nitugeretse kubona undi muririmbyi duhereje benshi bakaravuga ati ubwo Sipone yoba yadebukiwe bivanye n'aba baririmbyi abakora rimwe cyangwa ugasanga ntibagumanye ho bari ingorane yahe Gapone? Nta ngorane nimwe bihari parce que nta na kimwe mba ndakurindiriye ko ngotoje mbashaka gusa yuko iyo tana yawe idapfa ubusa nshoboye gutanga ubumenyi bwanje nshoboye kugufasha muri iyo ntumbero kugira ngo umenyekane nicyo mba ndabikoreye jewe mbashaka yuko ndakwigisha gutambuka ushobore kuguruka wenyene hama ucyo bandanya carrière yawe. Mu baririmbyi umaze gufasha nuwe muririmbyi no uvuga ati uyu vraiment ndavya we yashitse ndavyishimira ubundi nawe cyo dakarora ati uyu ndavye ngene ndamwizeye wa paripiga mashana ukurondera ingorane wowe oya ngaho vyogorana tureke ayo ma polemique tuyareke parce que bizana ingorane ngaha anye ariko ndazi yuko quand même presque bose bari ku ntambwe quand même iri hejuru uravye nka Maili uno munsi aguma bandanya sora ama hits uravye na Vanya nuko nyene umva ni sawa bose ni sawa. Ndagoma nakubaze umaze igihe nko kwabivuze plus de 20 uri muri uyu muziki haba ngaha akano muri Europe hose urasimbuka ukagumukora vyose bigana neza. Paulin ku managing umuririmbyi ni ibintu vyoroshe nize ngorane muhura nazo muri ko murafasha abantu baririmbyi? Ni vyoroshe na gatonya parce que ikintu jewe cyama kindeseva imisi yose ni discipline mu baririmbyi bacu no kuri ico kintu kirambabaza cyane gose si bose mugabo antwa nka 80% iyo ngorane barayifise nibaza yuko none munsi nimba tudashika aho dushaka gushika twese ifo yuko tuba discipline ico kintu namanda kivuga nzokwamanda kivuga imisi yose turavye ngaha gihugu kibanyi donc
barakurikiza protocol bagakurikiza ivyo baba bababwiye byose niyo mpamvu no musi ubona umengo bariko baraturusha no muziki alors que twe dufite talent kubarusha urumva ngaho onye ifu yuko twisubireko cyane gose narabibonye gihe no organiza celebrity night aho nahereza nuzenya programme abaririmbyi ugaca usanga yategeza kuririmba 22h ashitse 23h30 nk'ivyo wonye sishobora kwipardona na gatonya umuririmbyi murumvikana mushika muri studio 19h akaza 22h donc ibintu nk'ivyo onye ni ibintu bituma vyotuma no guhagarika umuziki uhagarika urabibona ko kenshi uravye umuziki wacu nta mahera uvuga ngo birinjiza ni bijyana kubwiye vy'urukundo nyene vy'umuziki me singiye guhagarika navuze ko nzobihagarika ko baranduhisha cyane gose ngabo ndahari mugira ingorane ni Paulin unyibukije kiya gihe biranavugwa ko hari umuririmbyi hari umumanager w'umuririmbyi yakubise umu-MC bivaye n'ingene ngo mwamuhaye akanya gatoya Paul bazi tubwire bijya bintu byari bimeze gute iyo bishize mu makonseri ugasanga hagiyemo n'ibintu vy'ingimba kubwa wucu bigenza gute ndabwira ikintu kimwe niyo batubwiye bati bus ihaguruka 12:30 cyangwa indege ihaguruka 12:30 udahari indege iragenda ni kurindira sasa naba anye iyo hariho programme iyo nko mu nama bakubwiye bati wowe uza kuvuga discours yawe 8h ntuza kuvuga ngo jenza kuvuga 8h30 wowe kurikiza baba baguhemvye sivyo wowe ukurikiza programme waguhaye uri mu kazi urabona kuvuga ngo yuko ngo bampaye umwanya muto ngo cyangwa bampaye munini uje banshize ngo imbere ya kanaka nibiki byose ni ya discipline ndiko ndakubwira ifoko tuba serieux mu kazi kacu tugakunde urabona amadukurikize umu organisateur yateguye ikintu wewe yakwiyumvira deja kuzo kuririmba sivyo fata urespective yagutumye ivyo yagusavye ni nko ku kazi bakubwiye ati wowe uzotonda saa 1:30 utegeza gutonda saa 1:30 ko muri contrat nivyo vyanditse urabona sasa iyo niyo ngorane dufise mu bambishye bacu kubona yaramukubise naho ivyo onye mu bisanzwe nuko gusa turi mu Burundi canke naragerageje gukalma umuntu nk'uyu uramwitwarira ugaporta plainte kuri police urabona ategeza guhanwa kubera si we yateguye ico giteramo yego ifoko bavyumva bose ifoko bavyumva bije ko vudasanzwe ni na Paulin turavye umurindi yari ariko gufasha abaririmbyi tubona ko yagabanije mu misezeho warigeze no kuvuga ati juste janema umenga ibi bintu ngomba kubironkamo amahera kumba ari gufasha mbona umenga none abiheba singeneye kumenya icyatumye itabiheba habo nkeneye kumenya icyatumye uvuga ati apare yo kuvuga ngo nabaye indiscipline canke ibiki nike kintu uvuga ati harageze harumva ko kikurengeye ikintu kima gusa ni utorinda uvuga uwo muririmbyi apa ivyo vy'ibiteramo kubera gufasha umuririmbyi simaka aronka ibiteramo uravuga ati ibi bintu ngomba nabihagarike jewe harimo umuririmbyi umwe kandi yambabaje cyane gose nuko covid yakitera twego turategura tone yo kumutwara muri Amerika muri Canada nkaca mu Birigi no mu Faransa hanyuma covid kiratera nibiki vyose ngaho mu nyuma naje kumva avuga ngo wari wamaye ngo avance ya $20,000 ngo narariye abi akanda abizi neze ko vyose narabimwerekana manager we yarabizi ugasanga bace banashwana nonze na manager we ahubwo urabona kubera ivyo onye urumva nimwe uvuga ati ngaha nshaka kumiza kumumizise uyu n'uyu shaka ko atera imbere nibiki vyose mbwa gwacu usanga wewe ntari ko arabibona agacana gucafuza uravyumva nawe nasomye amanuza amakomantere menshi ko ku Instagram cyangwa ibiki ugasanga ko aravuga ngo gukora profit aba musicien nta mahera natanu ndigera ndayakuramo ni je nabandi ko ndashimwa amahera urumva ngabo gacu usanga bako baragutuka ngo urabaprofita ngo uragira ibiki nibiki ngo nukunda umuziki w'u Burundi byose je erezima yuko batacho bimbwira ntacyo bikubwira bije kuyindi poem idasanzwe ni na DJ Paulin tubona Crystal Event ku mwanya itadebukirwa turi ngaho nyene Paulin twamubize DJ Paulin DJ Khalid muri Amerika ntaririmba ariko nawe tuvuga ati we the best tuzokumva indirimbo yawe apara kuma tubona ngo Paulin ngo featuring naka twumva ijwi ryawe mu ndirimbo yawe sinzi kuririmba rubona mu mbeshe duririmba cyangwa uririmba byose biko biza ku poem zidasanzwe Paulin tugomba duse n'abasozera 2020 iratanguye
ni kihe kintu twakwitega kuri DJ Paulin, ni kihe kintu twakwitega kuri personne morale yitwa Crystal Event, ni kihe kintu twakwitega kuri kubiguki kije muri rusange? Ntanguye kuri Crystal Night Club hariho aba DJ benshi ndindiriye kuzozana uyu mwaka. Crystal Event nayo murabizi no mama dufise ibiteramo bine uyu mwaka tuko turategura. Icambere cyo murakizi ni Chameleone ko sibazo ubona rsenga arabirindiriye cyane gose. Ikindi naco ni collabo yo muri rivyo mu Burundi hamwe na Chameleone nyene umuziki waratanguye gukogwa nibiki vyose nibasiko nzobashikiriza vuba. Muri juillet na août naho nyene hari ibiteramo bibiri bizoba nico gusoza rero cyo kuri Bonane. Urumva kamwe ko atari bike ivyo ni muri bya biteramo binini twaduteramo duto natwo nyene turahari ski rally ivyo dukira muri Crystal urumva turi occupé kamwe tuko turabikora turinde gusigura uruhusha hama cyo dutangura. Ubwo ivyo biteramo vyagutse si cya kindi wavuga ngo ndakene kuzana umu Nigeria mu Burundi Ngumbuti ibanga no kuri no navyo ndamenya neza turindira biriko biza ku poemu idasanzwe. Paulin ni kihe kintu cyagikeneye tuvanga tutavuze? Nyabasiko twavuze vyose yego shaka gusa yuko agakamo abategetsi batwumve se barundi yaratwumvise nibaza yuko message igisigaye nuko gusa nabo nyene baraba ko murabizi neza ko ibi byose byabaye kwerekeza cya covid ntitwovyirengagiza nukuraba nabo nyine barabe amashifre hageze uko twashoboye gukora kugira ngo tukirinde hanyuma basanze byose twarabikoze neza atwugurire dusubire dukora akazi kora umuti. Asante sana ukaba uri kura Babylon mugwite hoshi ukaba uri kura Rastaman mugurati Tech 5 reka ndabashimira mwebwe mwese mwavyo murimo murabana natwe gutamba birore biramugaza mbese biranagwaza behind camera Ivan kuri micro juste Gael dream from our side ntuyibagire kugira subscribe kuri Umukubito na DJ Paulin official kwa kundi handi mukaba bandindira ibiza vyose vyo kumvuka no ku mubiri. Bye bye, ciao, hasta la vista, ula ushlo mushlo hushla none.